ejo aho bukera ku igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka wa 2020 igihugu cacu kizokwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije wamuhimbazwa uko umwaka utashe ku igenekerezo rya 5 ruheshi hamwe n'umunsi wahariwe kurwanya ubugarangwa n'uruzuba wamuhimbazwa ku igenekerezo rya 17 ruheshi. Uno mwaka wa 2020 ivyivugo amakungu yafatiye ko mu guhimbaza iyo minsi mikuru ibiri ni ibinyabuzima hamwe no gukingira isi niko kubaka kazoza keza kuri bose. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije warahimbajwe, kandi ni umunsi ukomeye cyane kuko ushira imbere ubuhinga bubahiriza ibidukikije mu makungu mu ntumbero yo kwereka abenegihugu ko bategerezwa gufata mu minwe ibibazo byose bijanye n'iterambere rirama maze bagahindura inyifato. Ku bijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ubugarangwa n'uruzuba nawo washizeho mu ntumbero yo guhimiriza abenegihugu ku bijanye n'inkurikizi z'ubugarangwa n'uruzuba, gutyo bagire imigambi yotuma koko bahangana n'ihindagurika ry'ikirere. Mu gihugu cacu rero iyo minsi mikuru ibiri izohimbazwa ejo aho bukera ku igenekerezo rya 13 mu kakaro umwaka wa 2020 ku civugo gifatiye kuri ivyo vyivugo bibiri: dukingire ibinyabuzima byo soko ryo kubaho neza. Ico civugo cashizwe imbere kubera leta y'u Burundi yafashe iya mbere mu gukingira ibidukikije muri rusange na cane cane ibinyabuzima, kandi n'utundi twigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo gukingira isi kugira abenegihugu babeho neza. Mu bikorwa leta yashize imbere twovuga cane cane ishigwa mu ngiro ry'umugambi ewe Burundi urambaye ufatiye mu kwambika isi no mu gukingira ibidukikije muri rusangi, hakiyongera ko umugambi wo kugwiza imigano, ibiti kama harimo n'ibitanga imiti. Gushiraho umunsi wa 4 wahariwe gukingira ibidukikije mu guca imikobeko mu ntumbero yo kurwanya inkukura no kongerereza urugero rw'amazi yo mu masoko, kurandura ibiti binwa amazi menshi nk'imikaratusi igasubirizwa n'ibiti kama mu ntumbero yo kuziganya amazi mu masoko. Muri iyo ntumbero yo gukingira ibidukikije harasohotse itegeko ribuza ikoreshwa ry'ubumwanya busubirizwa n'ibitekezo bitabangamira ibidukikije. Turishimira ko ubu ivyo bitekezo vyibonekeza mu masoko, mu mabutike, aho badandariza imiti n'ahandi. Igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka wa 2020 n'akaryo keza ko gukangurira abagira imigambi shira imbere iyirama itunganiriza abenegihugu bose itazobangamira abo muri kazoza. Twabamenyesha ko iyo minsi mikuru ibiri izohimbarizwa mu ntara zose. Ibirori nyamukuru bikazobera mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza, hakazoba ari n'akaryo ko gutegura amatuta y'ibiti bizotegwa mu mwaka wa 2020 ushira uw'imyaka 2021. Turateye akamo abenegihugu bose kwitaba bivuye inyuma ico gikorwa c'iteka ku gihugu cacu kuri iryo genekerezo rya 13 mu kakaro umwaka 2020. Twese hamwe dukingira ibidukikije, turwanye ubugarangwa n'uruzuba kugira twubake kazoza keza. Murakoze.